Hari abavuga bati umukaratusi n'umuti ukomeye cane, ushobora gufasha ku ndwara zitandukanye kandi nyinshi. Abandi nabo bashobora kuvuga bati oya, ivyo n'ibihuha, umukaratusi nta kamaro na gatoyi ufise, ahubwo uronona isi kuko unywa amazi menshi. None ukuri ni ukuhe? Turaja kwisunga ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga, ivyanditswe mu binyamakuru vya siyansi n'ibimenyetso bifise ishingiro. Mbega none umukaratusi uvura indwara vy'ukuri nk'uko bivugwa? Mu kiganiro giheruka twatembereye ku mutumba Buburu, komine Mwaro, intara ya Gitega, aho twabonye kimwe mu biti, ico bita ibiti c'umukaratusi. Umutama ndetse n'umukenyezi, bamwe mu bantu basanzwe bakuze, basanzwe bitereye mu myaka bazitonde n'utundi, baratubwiye ko ico giti gishobora kuba kirimwo umuti, ahubwo ko ari umuti, ko barawifashisha mu kwiyubakira, gutyo bakivura indwara nka korona, igicurane, inkorora n'izindi. Ariko none ubushakashatsi buvuga ko iki twoba twopfa kucihereza uko tuvyipfuza? Nitwa Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni LAF Media, Life is a Fight, ubuzima no gupambana. Twinjire idonido na kino kiganiro. Ni ikiganiro kigiye kugirwa n'ibice 4, tukaba tugiye gutangura n'iki ca mbere kuri uno munsi. Muri ivyo bice 4 tugiye kurabira yiki. Mu gice ca mbere tuzoraba ukuri ku bantu benshi batari bazi ku bijanye n'umukaratusi canke eucalyptus. Mu gice ca kabiri tuzoraba ibanga riri mu mababi y'umukaratusi, ni ibiki bituma wamamara kw'isi yose. Mu gice ca gatatu tuzoraba mbega umukaratusi uronona ibidukikije nk'uko abantu babivuga? Ukuri kuri izo mvugo ni ukuhe? Mu gice ca kane ca kino kiganiro cacu tuzabira hamwe ukuntu umukaratusi ukoreshwa, ivyo abahinga bavuga n'ivyo ukwiye kwitondera. Ibi tugiye kubaganiriza biri mu bushakashatsi twakoze twifashishije ibinyamakuru vya siyansi, ibinyamakuru bijejwe amagara y'abantu, ibinyamakuru bijejwe ivy'uburimyi, ndetse dukuye kuri internet ibinyamakuru mpuzamakungu bitandukanye, twifashishije ivyo bahinga batandukanye bagiye barashikiriza. Twinjire n'idonido rya kino kiganiro. Ukuri ku bantu benshi batari bazi ku bijanye n'umukaratusi, co twita kandi eucalyptus mu rurimi rw'ikilatini. Hari igiti ushobora kubona buri munsi, ushobora kuba ukirengana igihe uja kurima, igihe uja ku kazi, ku nzira, aho uca hose, canke kaba kiri hafi y'inzu yawe. Bamwe bacita umukaratusi, abandi bacita eucalyptus. Ariko iyo uvuze izina ry'umukaratusi, usanga abantu baca bigaburamwo imice ibiri. Hari abavuga bati umukaratusi n'umuti ukomeye cane, ushobora gufasha ku ndwara zitandukanye kandi nyinshi. Abandi nabo bashobora kuvuga bati oya, ivyo n'ibihuha, umukaratusi nta kamaro na gatoyi ufise, ahubwo uronona isi kuko unywa amazi menshi. None ukuri ni ukuhe? Mbega uwo muntu avuga ko umukaratusi ushobora gufasha ku magara y'abantu aba ari mukuri? Canke uvuga ko atakamaro ufise niwe yoba ari mukuri? Uyu munsi ntitugiye kwisunga ibihuha, ntitugiye kwisunga ivyo twumvise ku mbuga ngurukanabumenyi, turaja kwisunga ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga, ivyanditswe mu binyamakuru vya siyansi n'ibimenyetso bifise ishingiro. Niwagumana natwe kuva ku gice ca mbere gushika ku gice ca kane ca kino kiganiro, uzoba umaze gutahura vyinshi, uraza gutahura ibintu vyinshi bavuga atari vyo, batazi neza ku bijanye n'umukaratusi, ndetse umenye ukuri n'ingene bawukoresha. Ariko imbere yuko twinjira n'idonido n'igiti c'umukaratusi, ushobora kwibaza uti umukaratusi ni iki? Imbere yo kuvuga ku kamaro kawo, ni ngombwa tubanze kumenya icarico umukaratusi. Umukaratusi ni igiti kiri mu muryango w'ibiterwa witwa Myrtaceae. Abashakashatsi bavuga ko hari amoko arenga 700 y'umukaratusi, kandi ayarenga 300 muri yo afise amababi arimo amavuta bitamwo n'ay'impwemu canke
yo mu buryo buri spirituel adafadika yitwa essential oils, ariko si yose akoreshwa ku rugero rumwe nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru DOI.org. Izina eucalyptus rikomoka mu rurimi rw'ikigiriki, riremwe mu majambo abiri. Ijambo rya mbere ryitwa EU risigura neza, rigizwe n'indome zibiri e na u. Irya kabiri rikaba ryitwa calyptos, risigura gufuka. Abahinga bahaye ico giti iryo zina kubera uburyo amashurwe yaco aba afutse imbere yo kuguruka. Mu kirundi ciza, ico giti citwa umukaratusi, niryo zina ryakoreshejwe imyaka myinshi mu gihugu c'u Burundi. None umukaratusi wakomotse hehe? Abantu benshi bibaza bati, mbega umukaratusi ni igiti c'abarundi? Inyishu ni oya. None nimba kitari igiti c'abarundi, umukaratusi wakomotse hehe? Abashakashatsi berekana ko umukaratusi wakomotse muri Australia, aho wari usanzwe ukurira mu mashamba yaho kuva kera. Mu nyuma niho watanguye guterwa mu bindi bihugu kubera gukura n'ingoga n'akamaro kawo mu biti no mu mavuta akurwa mu mababi yawo, nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru online library wiley.com. Mu kinjana ca 19, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1800 gushika mu mwaka w'1899, abakoroni n'abahinga mu by'ibiti nibo bawuzanye muri Afrika. Watewe mu bihugu byinshi harimo nka Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Kubera ukuntu ukura n'ingoga warakwiragiye cyane. Kubera iki none abantu batera umukaratusi? Abantu benshi bibaza bati, nimba atari igiti kavukiye cyacu, ni kubera iki umukaratusi wakwiragiye? Hari imvo nyinshi zatumye kwiragira. Iya mbere ni uko gikura n'ingoga. Mu gihe ibindi biti bishobora kumara imyaka myinshi bitarakura neza, umukaratusi wo urakura n'ingoga cyane. Ivyo bituma uba mwiza ku bashaka ibiti by'ubwubatsi canke inkwi zo gucana. Imvo ya kabiri ni uko ibiti vyawo bikomera cyane. Nico gituma bikoreshwa mu nkingi z'inzu, mu gushikira intsinga z'amatara iyo bariko barahanahana umuyaga nkuba, bawuvana mu makomine amwe bawujana mu yandi, cyangwa bavana mu karere kamwe bawujana mu kandi, no mu bindi bikorwa by'ubwubatsi bisaba ubwubatsi bukomeye. Muribuka no muri video twabahaye, umwe mu makurambere twaganiriye yatubwiye ko babikoresha muri charpente canke mu idari y'inzu, imbere yuko bashaka amabati bakoresha ibiti by'umukaratusi kugira ngo ushobore gufata amabati neza, inzu ntishobore no kuguruka. Imvo ya gatatu ni amababi yawo. Amababi y'umukaratusi niyo akugwamo amavuta y'imwemu canke perfume azwi cyane ku izina rya eucalyptus oil. Nk'uko ibitabo Trees and Evans Pharmacognosy kibisigura, ayo mavuta akugwa mu mababi mashasha hakoreshejwe uburyo bwo kuyasukamwo umwuka bwitwa steam distillation, kandi akoreshwa mu bicuruzwa bitandukanye, harimo ibikoreshwa mu guhumeka cyangwa mu kumviriza impemu, mu kumotegwa, ndavuga nka perfume, mu mavuta yo kwisiga arakoreshwa kandi ayo mababi mu bindi bicuruzwa, nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru sciencedirect.com. Mbega none umukaratusi uvura indwara by'ukuri nk'uko bivugwa? Iki nico kibazo gikomeye cyane, kuko hari abantu bavuga bati, niba wakoresha umukaratusi ntuzongera kurwara, ntuzogwara. Abandi bakavuga bati, uvura indwara zose. Ariko abahinga none bavuga kwiki? Ubushakashatsi bwasohowe mu binyamakuru vya science bwerekana ko amavuta y'umukaratusi arimwo produit chimique yitwa 1-8 cyakamuga karyamye cineole, kizwi kandi nka eucalyptol. Iyo produit chimique izwi nka eucalyptol
yarizwe imyaka myinshi kubera uburyo ikora muri laboratoire no mu bindi vyigwa bitandukanye. Abashakashatsi babonye ko ifise ibikorwa vyerekanye ubushobozi bwo kurwanya udukoko tumwe tumwe no kugabanya ibimenyetso bimwe bimwe vyo gucurama kw'ivyigwa vyo muri laboratoire. Ariko ivyo ntibisigura ko kunywa canke gukoresha umukaratusi bishobora kuvura indwara zose ku bantu. Haracakeneye ibindi vyigwa vyiza ku bantu kugira ngo hamenyekane neza ingene ushobora gufasha naho ugarukira. Nubwo ivyo vyigwa bibwirizwa kwerekana ubushobozi bw'umukaratusi naho ugarukira nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru ScienceDirect.com. Nico gituma abaganga n'abahinga bagabisha abantu ko tudakwiye gufata umukaratusi nk'umuti usubirira ubuvuzi bw'abaganga busanzwe buhari, tutagisha inama abaganga cyangwa tugisha inama abahinga. Uti none ko muhejeje kubabwira ibijanye n'inkomoko ndetse n'ingene twabwirizwa gukoresha umukaratusi harimo n'impano yo kutawukoresha tutabwirije kwifashisha abaganga mu njyana no kuba tuwukoresha nk'umuti, igice ca kabiri co kitubikiye ibiki. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tuzorabira hamwe ibijanye n'iyo produit chimique yo mukaratusi yitwa 1-8 akarongo gakitse cineole n'ibindi. Tuzoharabira ubushakashatsi buvuga ku gukoresha amavuta yo mukaratusi mu bijanye no gukora ibintu bituma duhema canke tugira odeur, bavuga perfume n'ibindi, ku kugabanya ibimenyetso by'uburwayi bumwe bumwe nk'akarorero nko bavuga ko bakoresha kuri grippe, corona, inkorora n'ibindi. Ivyigwa vy'abahinga n'amatariki yavyo hamwe n'ivyitonderwa bihambaye ku bana, abakenzi bibungenze n'ingaruka zishobora guterwa no gukoresha nabi umukaratusi. Ijwi mumva ni rya Wilfried Iramona, ikinyamakuru ni LIF Media, Life is a Fight Media, ubuzima no gupambana. Rero ndabifuje kuranirwa mu mirimo yanyu, dusome igihano gikurikira, igice gikurikira turabira hamwe ivyo vyose mpejeje kubabwira. Bye bye, hasta la vista, ciao.